Reka ndabaramutse cyane kandi wogira kandi nibaza kumeze neza ibara ryaguye ku mutemere. Rero hari abantu benshi bariko baravuga ibintu bijanye n'urukwashu n'aka elastique kajya kantu gafata babohesha amafaranga. Ariko abantu babigize ibintu vya hatari ngo umuntu arakuramutsa ama umugabo ico bitwa igitsina cy'umugabo wagasanga ngo ntaco. Abantu benshi bagiye bivuga ko amakuru atandukanye ariko ntibirafatirwa icemezo ngo habeho nyene ikintu kibihamya. Ntago birafatirwa icemezo k'ivyo bintu ari ivyo, ariko hari abantu bamaze kuvuga ko hafi yabo ivyo bintu vyabaye aho bagiye batanga amafoto atandukanye kuri hope ngo ngibara ryaguye. Ariko ivyo bintu vy'ibitsina ntago biremezwa ku muntu bamuramukije igitsina gica kigenda. Rero hariho benshi batanguye kugura igikwashu nakajya ka elastique bagashira ko bakambara ku kuboko kugira ngo birinde kumbure ngo ibitsina byabo ntibigende. Rero abantu badanze ibikwashu bavyikishe mu kiza ngo ibikwashu babidogije ibiciro. Rero sinzi ibi bintu biratujana mu yahesi komenga mu Burundi cyo bakibaye icaduka ariho kikiza kandi bikaba byumvikana mu Burundi. Abantu benshi bakavuga ngo namangetengete, ariko nkiyumvira ati duca tuja mu masengesho hama igitsina cacu kigaca kigaruka. Mwiyo numbero rero abantu bariko babikora ko amakuru atandukanye barabe ntibashikuze usange biriko byica ibintu byinshi, ahubwo bavuga ibintu by'ukuri kugira ngo umuntu aronka umuco w'ibi bintu. Nanje sindamenya ko ibi bintu ari byo canke atari byo, ariko umuntu wese akwiye kwicunga mu bantu atangura kuzararamutsa aho kuboko kumbure yicunge ntavasanga aguye muri erere. Rero niyo ntumbero yo kugira ngo umuntu wese ahari amenye uko yitwara. Kumbure ibintu bya social media usanga binakaze biranagwaza n'umutima utavyitwayemo neza. Nukuri mukomeze guhezagirwa, turaza turasubira mu tuntu n'utundi tuba tugiye dutandukanye kuri Burundi. Murakoze.